oya azobireka narongowe ahazo umugabo zo yarandongoye no azobimfasha nugu mukanya rero nugu mushavuye cendonga nk'umusheri no sumbya ngaha jana chansumbya ngaha tagata Jenda byibuha cyane nkasa neza. Bisubikiyo ngiye. Kubera umunezero nyene kumvuga ati asha. Ugiye kubaho ufise umuntu wiguma wiyumvira kirakanya nabyo ni byiza. Oya dafise nanone adafise amahera. Tuvugisha ukuri. Muri iki gihe turimo. Wakunda umuntu adafise amahera hamwe ukabaho gute. Uzorabe burya kuba kinero bakunda kuvuga mutezi iwo mwe ahantu batetse ngo kwavuga agasenda baboye ngo nakumugabo. Urabona umumama gaha umwana. Ngishikayo nyene abangu benshi barankunze. Ejo nkunze ngashanda kwigana ikibazo cy'uwanje mbwa je sindi muri ivyo ni mu byanzanye ngana baye ni nkimanuka yanshikiye acavuga ati ngo turyamane ndagwitsi gusubiza iwanyu barabanyakenya ngaca nimvira kuja kuryamana kandi nawe kugira ngo ndongitsi kinsubiza mu yate navyo byari binjanye camvuga ati wapi ingeso ni giwacu no shinza kuyikora mu kindi gihugu c'abandi mwiye n'umugabo duhuza ankunda nanje nkamukunda norobamo neza mugambuye n'umugabo tankunda aje usanga ndamwiyumvamo sinorubamo neza uwo byo kenshi kunda kugira abakizwa wewe nturumukizwa je wapi je ndo mpagani na dini Mfise STV every story matters. Yes bakunzi ba STV muraho mumeze fresh je ndi good meze bien ndashima Imana niza ko namwe aho muri muguwe neza ndetse kubera bari kiganiro bari ku masaha yo gufungura bagira akayabago ndetse kubera bari kiganiro bageze ku masaha yo kuryama ijoro ryiza abaruhutse muruhuke neza natwe turiko turagorobeza neza turashimana ku barundi bari mu gihugu ciwacu mu Burundi ku bari mu gihugu ciwacu mu Burundi agaklima kakazuba n'akayashu kenshi kwa bafise utuvandirateri batwatse ibintu bigende fresh abatubuze n'abarabana hari utuyaga mwibuke ko no ku ma plage hama hari intebe zibarindiriye so ni mu ndwi hagati ku munsi wa gatatu umunsi w'ibikorwa jewe nyita MC Andi cyangwa Papa STV ndi kumwe n'umwigeme mwiza nkuko mubizi rimwe ndakunda kubazanira ivyuki sasa icuki kiraho kiratwica ndabarahi uramubona n'umukobwa asa neza ndibaza muri ko murabona kuri skin za STV ndaguha ikaze nongera ndagusaba kudushigikira nkuko mwama mubikora censhi nkunze kubasaba ikiganiro canje mba nifuza ko kivamo inyigisho canke kavamo gutwenga canke gufashanya mu buzima busanzwe je n'ibintu bikenewe cyane ariko kandi tukibuka yuko urukundo rudomina cyane kuko n'Imana yaturemye mu rukundo rwa natwe tukwiye kugira urukundo uyu mwigeme rero muramuzi ni wa mukobwa nyene yitwa Keza yahora amazi twaheruka gukorera na ikiganiro mu kwa kabiri nk'uyu mwaka siko haraheze umwaka tunasubiye kumubona uyu munsi n'umukobwa yigeze kuba bamuzura mi parcelle turagwana ingene yayisubirana Imana ishimwe yarayironse ariko kandi yari yebwe n'umunyamakuru yo ku nimbarinde sindayibuka so ariko byose birangira bigenze neza inyuma yaho yakuneye n'umungu twa Slian iyo vyahereye ntituhazi nibo babizi ariko kandi tuza kubisano cyane c'est juste kumubibutsa mumenye mu mutaho yatagaze n'ingidi bana ibisusu byariyongereye so iyo yarari ntituhazi je haraho numva sinzi ko ariho sinzi ko anahemera kandi rero numwe mu bakobwa bavuga ko yoshe so ndaguha ikaze ameze neza je neza aidewe uraberewe cyane urakoze ninde yakwambitse cyanyene ikanzu guma ifaranga nga sinaje kwitangaza iyo ni perike ni plante bayita gute nako sinaje kwitangaza oya uko bayita tu je navyo nzi kwenda bitandu ndavyizi aho bayita perike kiba kizimye canke kiba kizimye perike irazimye baswegeranye ni plante no kwisiga no uca wisiga wenyene je ni byose ni je nyene umusheri wawe arahari cyangwa ntawo hari na musheri Mfise nta n'umuhungu nyene utesa kubwira zi yaho uratesa sha wapi kwe gutamufise sinzi niba navukanye umugoshi niba ari biki nabyo nomenya nta ufise usuko itagatishije uko gose birashika uheruka umusheri ryari igihe wavuze kumerukira naje nico gemerukira umusheri n'ubure ntabakudra wapi nabo aho ngo baba batakiri ku isi abazanye n'abantu baba ko barabyina burume ngo nta numbero bafise nakiye
bazanye ko barabyinatisha umuntu bashaka gukinira mu buzima bajya bo nibigera babura. nawe ivyo gukina ntimugwana neza Niwe nibona ko nkuze. imyaka ingahe Oya sinavuga imyaka. Nze renga 20 twenyene. renga 20 Rarenga. 29 Oya hayo yose. nabavuze gukuze Ndakuze. Saint Valentin yagenze gute Yagenze neza. neza atamushera ufise Kuri jeje nyene nagenda ihishugwe nagenda igurira ishugwe. urihishe kuri kado None paka muze turondera buri munsi abaza kuduha. iyo umuntu akubwiye kuri mwiza kenshi akubwiye ko ikintu ufise ciza arikiye ku muhimba ku mubiri wawe wose Jewe bambwira itayi. bahereye kuki bahereye ni uko Oya bambwira itayi wanje barambwira ngo ndateneza. uci ufata ngaha ibisusu ariko ni wawe urunganuka byariyongereye byavuye he byaje kubera iki kugira ngo nundi muntu yifuza kugira ingiti avuga ati jewe kweri mpanura nkora iki kugira ndaziroba Nasi kubera kurya. urajya cyane Kurya no kwiha amahoro. Ibyo bibiri. cyangwa niko yata stress z'umuhungu ufise Nasi ko kwiha amahoro nyene. anyways wahora hehe rero umwaka wose wahora hehe Nahora muri Kenya. Nari mfise umugenzi. Hama umugenzi wanje nyene aza kumipasi y'umuhungu nyene wo muri Kenya. Umuhungu turakundana. Dukundana nyene kuri telefone. Hama umuhungu aranumako aramamagaza nyene. Uravye twebwe tuba turatashika ahantu kure usanga ushushe cyane. Urashaka kugenda ngo ndabana aha nakungena transport n'ibyangombwa byose yamaze kuronderera. Tegeza kugenda ndagenda. Irambwe ko ari umusore. Ashashiseho nyene cyasanga kumbe n'umupapa afise n'abana n'umugore. Cisonye ibintu cya birangura kwiyakira kwa naje namukunze mvumuntu ukura mu ndagushika narose muri Kenya. Namukunze cyane. Ibintu cya birangura nyene kwiyakira cyamba ubuzima ndabura nitsike nsubiza inyuma no yaramaze kundira itsike injanayo. Ndabura itsike nsubiza inyuma. Nyene birabirebire cyami imba naciye nja gusaba akazi ko mu kabare. Ndaserva nyene inzoga ibiki abantu baba benshi baranyiyumvamo barankunda. None ko zo mwaka nyenza gusanga naronse itike ca ndagaruka. Nza kwa muryango. ni ikihe kintu wize canke wungutse kuba waraciye muri ivyo bintu natwe tuvyigireho canke n'abandi vyashikiye bakagenda uko canke nuwo bizoshikira yo kwitwara gute bivanye biciye mu nyigisho zawe Sha je kintu hanura ko yana bakora dukurikirana. Tino hanura abakobwa bose ngo baze barakurikira umuntu aguhamagara mutazi nanye mutamenyeranye kuranga kurunga ikitike canke ngo wizere umuntu ko muraganira kuri telefone. Bijya si vyiza. Sinumva ko umuntu aguhamagara utamuzi ngo ucico kugenda. Nubwo je nasanze ari umupapa mugabo wewe urashobora kugenda wacusanga umuntu agomba kugirira ikibi. Sinokugiriyo nama ngo uzoje umuntu nawe uzomubwira abanzazi no kwanza mubona n'amaso ku maso mumenyerane hama ari ucubona kugenda nawe mutarabonana sinogira inama yuko wogenda kwera. nimwe mu mpanuro hanuye n'abandi canke twese ariko umaze kugerayo ntizihe challenge zakugoye kuko urabona rumwe mu bakobwa bafite taye nziza iki abahungu gushuhira n'ibintu bisanzwe izo challenge ni wahuye nazo cyane nikihe kintu wibuka cyakubaye ko nko ku mutipe yakwifuza canke iki nyene uvyibutse kumva ko nyene ko vyari ibintu bitari vyiza Ngishikayo nyene abangu benshi barankunze rero jo nkunze ngaca ndakwigana ikibazo cy'uwanje ambwa je sindi muri ivyo ni mu byanzanye ngana baye ni nk'impanuka yanshikiye acavuga ati ngo turyamane ndagwitse gusubiza iwanyu ngaca barabanyakenya ngaca nimvira kuja kuryamana kandi nawe kugira ngo ndonke itike nsubiza mu yatari navyo byari binjanye camvuga ati wapi ingeso ni giwacu no nza kuyikora mu kindi gihugu c'abandi batoya ndigwana ko nyene na mugenzi wanje agumafasha guma ndemesha sanga narose nyene agatike kangarukana ariko wabakenya kwanza wababonye gute abatipe cyane cyane baba bakenya none itike umva uwo muntu yavuga ati muryamane rimwe acha guhiyoti kuri siriho ko yari kuyagwa nawe ariko arashobora ko yari wo manyanga nawe najene byo niyumvira umuntu mamaze kukubesha hano kandi utaramenyera nundi ashobora kukubesha nyene ugasanga umubiri wawe bagiye kukinisha kandi atari byo byari bikujanye usanga urihemukiye wewe nyene. Nyuma y'ubwo buzima urumwe mu bakobwa nkunze kubona ukunda mengo urakunda kubegwa cyane ukuntu urakunda nyene ubegwe wifasha gute mu buzima busanzwe canke ubayeho gute nk'umukobwa atamushira afise canke abakeneye utuntu twiza kwisiga kwigira neza
je nta kintu nifashamo je usanga ubuzima ndakunda kwambara wambara ivyo utoraguye hasi oya sindabitora je wacu mu buzima bwanje wacu ndi umwana umwe papa wanje aramfasha arabizi ko umwana yavyakunda je ndakunda kwambara ndakunda kuberwa cyo kintu papa wanje arakizi abimfashamo rero umunsi yo batabigufashamo ninde mbega zo babigufashamo muri uwo mwanya oya azobireka narongowe ahazo umugabo zo yarandongoye niwe azobimfashamo urifuza umukobwa wese abafise indoto yo kugira mariage cyangwa ntayigire abakobwa hari n'umukobwa abubu hari abagira indoto yo kuvyara ngo babone gusa bafise abana abandi bagira indoto yo kugira mariage wewe muri izo ndoto zibiri ufise indoto zawe byose muga kuvyara kwanza banje kugira mariage uragize mariage hamuvyara urumva wifuza urugo muri make Yesu urwo rugo urumva neza ko worubamwo neza nka mwenego mwe n'umugabo duhuza ankunda nanje nkamukunda nurubamo neza mugambuye n'umugabo tankunda aje gusanga sindamwiyumvamo oya sinurubamo neza wowe ukunda umugabo ameze gute niba bizihengeso wibaza uyipfuza ko umugabo wawe yoba afise zona kuryohera cyane umugabo kwereka urukundo akaka kwitayeho mugabo imbere bwa gute anziga urangoye abanyabujumbura turabazi murakunda ikirori umugabo waronka udufaranga gusohokana giriki reka uza murigirisha murakunda umugabo afise amahera ko mutabivuga ego turabakunda nyine bafise amahera no wowe kene umuntu adafise amahera ko hamanga zo kumaririka uzuraguma wifuza mu buzima bwewe bwose akeneye umuntu afise amahera no gusohoka nkanje sinokunda umugabo azarararaguzwa hanze nkona gusohokana ni bo oni twoshobokana gakesha rega ko niko rukundo nyene akakoreka urukundo oyo je ukeshana nabandi tumaje ukeshana na wewe umugabo adakesha avuga ati amahera tuzoyagumiza mu muryango nawe uwo byo kenshi kunda kugira abakizwa wewe nturi umukizwa je wapi je ndo mpagani na dini Mfise ubu umugabo wawe muri babiri donc muri babiri uribaza urizera neza ko ufise ubushobozi bwo gutuma yishima cyane jewe ndabufise experience wayikuye he donc experience wabimenye bici bivuye kuki kuri mama wanje je wacu bakunda kunyigisha cyane nje mu vyindana yego mama nje akunda kunyigisha cyariho mama yariho ndakunda nka kuru igifaransa n'igicongereza cyangwa byigisha mu bihe kumanura base ahubwo ati mwana wanje umunsi warongowe n'umugabo uze mufata ukuntu je wamura mbona ukuntu mama wanje afata papa niko babimenyera ko urugero ivy'indani urabibona kuri papa wa mama ivy'indani oye ivy'indani apana ibyo je mbona basi sibyo uzorabe burya kuko kinero bakunda kuvuga mutezi iwo mwe ahantu batetse ngo kwavanga gasenda baboye ngo nakumugabo urabona umumama gaha umwana kajya umugabo gusa ya n'urugero rero se kuvuga rero ngaho ushatse kuvuga iki hari ikintu nyine ushobora guha umugabo udashobora guha uwo ari we wese kiba cisangije donc hari ikintu wowe umugabo utoma jewe chure ni nk'igiki oya nibanga ryuhanje sawa kukimuha ni kimwe mu byo mama wakwigisha arakwigisha kubimuha mu buryo bwiza cyangwa avuga ati we ebana pita mwanza nyigisha kubitanga mu buryo bwiza uburyo bwiza rero n'ubwaye ku bantu tutabitaho abantu tutabitaho uburyo bwiza n'ubwaye oya ndabizi bose barabitahura uburyo bwiza nagize ngo no batabitahura kandi boshobora kuvyigira baca bavyumva nk'ivyo mu cyumba basye bijya ibyo mu cyumba rero uriyizera wewe ko uburyo ubikoramwe ari bwiza jewe ndizera kandi ndiyemera ubu ufise umuhungu avuga ati jewe vraiment kwa twarahuye uri wa mbere wankoreye ibintu vyiza umwe bashaka kuba ari benshi bose barikugu oya tumaze duhura basi sivyo oya bose nanje barabimbwira baranapa gusanga babwira n'abagenzi babo kunya abagenzi babo usanga kuza bankurikira muga kwa nabandi muri ivyo nakahe kamaro ko kuryohera umusheri wawe kuryohera umusheri wawe burya umuntu ukunda nawe agukunda icyo mukora cyose kiramuryohera ku munsi wa Saint Valentin wewe urayemera ho Saint Valentin wewe ko ari umunsi w'abakundana kuko umuntu si bose bayemera nka Jesse ndayemera Saint Valentin numva ngo umunsi w'abakundana handi hamwe nkumva ngo nimba ngari umupadiri baba ko baribuka
Rero nk'ibyo ntabyo nzi. muri make mu Kirundi n'umweranda Valente umweranda Valente nawe bamuciye umutwe wanashima bamuciye umutwe ariko agwanira urukundo rw'abantu bari mariye niko je ndabitahura mu mbabarire kubatabitahura uko ariko je niko ndabitahura donc ni urukundo rw'abantu ariko si rwa rukundo rwo kuvuga ati ngo uyu munsi ngo turyamane ngo uyu munsi dukora ibi cyangwa ndaguhekada uyu munsi no parce que abakundana imisi yose bari imisi kuri bo y'abakundana. Jesse Valente kwanza namba nyene ibyo by'abakundana byarabakera mugubu je mbona biyabara gusa impuzu zirabura n'inzitukura mbanza rero Jesse Valente ko mbona ngabakundana basingo barajanye barasohokanye oya mbona gusa mwibara barahuziye abambaye hejuru ibitukura hasi byirabura. Nawe niko wari wambaye ejo? Oya je bijya sindabyambara ibyo nibyo ababona. Nibiki bituma umukobwa asa neza cyane atagata kuko uko twakubona ujya mwaka siko twubona wahinduwe niki? Tuma umukobwa atagata cyangwa ufite udufaranga muri iyi minsi kimya kimwe urabona urashobora kugira amahera mugabo nutagati gusa umukobwa nk'ufise ngwasi nk'abantu bawe ba hafi bakwegera bakuremesha nawe ubone mu ngorane bakuremesha baguma bakuganiriza usanga umeze neza akora umutima wawe baba ko baraworosha nubwo umukanya rero nubwo umushavuye cendo nk'umusheri no sumbya ngaha je no chansumbya ngaha utagata kimwe mu vyivu ankunda je ndabyibuha cyane nkasa neza bisubikiyo ngiye kubera umunezero nyene kumvuga ati asha ugiye kubaho ufise umuntu wiguma wiyumvira kira kanya nabyo ni byiza ariko ubufise umuntu atuma donc like ugira uwo munezero mbe nawe ukoreke kugira uwo munezero aguha nawe umuhe jewe umva mu munezero naje sonika kuguha umunezero umuha umunezero mu buryo ushoboye canke hari ivyo nyene wirengagiza? Oya mu buryo nshoboye no banshoboye ikintu wo mu munezero wawe wose amanaje nkabashoboye ikintu cyo umunezero reka kukigukorera. Umuhungu adafise amahera ashaka kumukunda? Oya adafise amahera tuvugisha ukuri muri iki gihe turimo wakunda umungu adafise amahera hamwe kabaho gute? Mure nka je ni wo nkunda aba ni utafise sinogukunda. Amahera afasha iki mu rukundo? Afasha iki? Cyambere kwanza kugira ngo umuntu mukundane neza sibyo uko ugize ingorane agufasha icyo yifuje ukironka nkuko nawe ari cyo gusaba dafise nawe ugifise ukasangura kimuhaye nawe bisigura ko bikerewe nawe kuronka udufaranga ugahana mwese none wakunda ari umuntu atazogura amavuta none ngo mwamukundane ngo akumarireke wewe umugurira amavuta bigakunda? Jewe oya Imana aremye abahungu ngo bafasha abakobwa nigeze irema ngo abakobwa bafasha abahungu namwe muca mudufasha iki? Hari kintu kimwe tubafasha mwe kindi mudufasha nkica mu gitanda twebwe ntimuba mudushaka oya umva haba hakenewe mwebwe gusa mwebwe urumva mwebwe gusa sasa umuhungu ni kenshi n'ashaka umukobwa wowe nibiraje gushaka umuhungu? Jewe wapi bya biciye mu zihe nzira none ngo ubure nafise n'umusheri no bihera he cyo no tangirire kuvyumvira. Jewe abantu nzi nk'abafana bacu kweri bari single aba bakeneye umukobwa azita ubuzima bwaribwo kandi nanje nivyo nkunda ndabiprefera atahura ati umusheri wanje adafise nzomutahura afise nzomutahura hama turondere hamwe eske nihaba nunsaba kanimero nzokamuhe canke uzobanza bagati urakenye urafise none oya uzoyimuha twivuganire. Ariko kugeza muri umwanya kimwe mu bintu wifuza wumva ko gikeneye mu buzima bwawe niki? Umusheri kubona Valente yawe nafise umusheri hamwe nyene narishimye handi naho nkaza ndabyumvira nkavuga ati nakundi bishika wibaze impamvu utafise umusheri ukiraba ati je none ko ntari mu bivrema mvuze umusheri gute? Oya ibyo sinobyumvira ko ragi usanga isayi wanje itarashika. Ariko kandi twibutse ko wigeze kuba ufise urukundo rurenze uguri kuravuga no munsi ko warigeze guhonga umuntu parasera warahonze umuntu parasera ubu rero cyaho ikiri umumesha bo hari abakobwa bigirisha umukobwa akunda fo me ariko aravuga ukamengo ntakunda bagiye ngo ndubona amahera no turakuzi barakubonye warinze ugabira umuntu parasera umuntu kandi sinarega ko nafise urukundo oya hano nze mvuga kuri Valente byanambabaje honye ko nari kumwe n'umusheri urukundo ndarufise kandi ndakunda ni nkuko naje nkunze muye n'umuntu nyene kandi ngongera ngakundwa muye n'umuntu afise umutima nawe urafise umutima ariko ndakurondera umutima udafise je ndawufise. Urashobora gufata nk'ubu dufate ukuntu umusheri wawe mukaja hajya muri ville hajya nyene batondera amabisi
agaca gusaba muje hejuru y'ibisi ukumusomanire wo bikora hara hejuru kuri public niho hantu haba hari abantu benshi sha ibyo ni ibisumbu byo twabonye kuri Facebook ngasha Facebook izobona abantu n'abandi bo mu Burundi n'abanyamahanga hama bijya rero biza kubona abo muri ville gusa nivyo reka gukora ubikora ku ntumbero yi kubera uragasutwa cyane canke kubera apana urabona hari umwe akubwira ati je kugira ngo nemere ko unkunda by'ukuri kugira ndabyizere nkorera iki niko nawe ushaka kumubwira ati nanje kugira nemere ko unkunda nkorera iki akakigukorera kigusabye je numva nzi ko nyene unkunda nanje ndagukunda binsabye sinobyanga nya urumukiwe inde jewe ndacanze harimo umunyarwanda wawe hagati y'u Rwanda n'u Burundi baza ko abakobwa babeza araba abanyarwanda n'abarundi bonye barabivuga abanyarwanda kari bo beza abanyarwanda kazi wemera ko barusha ubwiza abarundi kazi ego urabira kuki abanyarwanda usanga bafise agasubi kagoroye bafise itayizi ko katagoroye jewe ndetse nagenda canze je ndi umurundi apanje n'umurundi mama wanje niwe munyarwanda mbwiye kuye Rwanda kazi umunyarwanda kazi mbwiye kurabye imiterere y'uwanje ni nkaho nayikuye kwa mama sawa yitaye ufise niyo n'abanyarwanda kazi benshi baba bafise ego benshi niko ko abarundi bafise indero ni runtu mu rugo hehe niyo ko ari bo beza n'abanyarwanda ega barayifise nje mbona abanyarwanda n'abarundi nta kimwe batandukanyije kusibye ururimi yaba imico byose nyene ni bimwe uri muri bakobwa bacagura umushira ati je nkeneye muremure nkeneye mugufi nkeneye w'ibitama nkeneye w'igitambi nkeneye w'inzobe nturimwo none ure ukunda no shaka ngende ngira melange ukunda umuhungu yameze gute je ngundi Bogare meze gute Bogare meze gute urubungu abyibushe mumva atonze atabyushe cyane afite nyine mubiri nabe mugufiya nabe muremure cyane agereranye nyene kandi yirabura singunda umuhungu afite inyinya wow baramvuze donc atavyibushe cyane asha ndimwo atonze atari muremure cyane no ndagerageza atari muremure cyane urabona ko ariko meze kandi yirabura ndirabura sasa hagariko turaye ko twoberana kwanza turaye kwanza ana burefu nagushinda kadogo mera nk'usumuruka wambaye utaro turabe uko mwene vangu tubaturi oya ngoma shaka umungu nshika ngo ngaha gutyo wewe umunshika ega ndashaka kugira muremure kintu nze kuraba uko nze ngiye gwibizu gacuzu nze ndisumbukuruza muganga urabona oya vraiment yitaye ni bon kwe kai turanaberanye vraiment oya basinye kondi we harabura ko ga none ushaka top top ivyo ushaka wewe ego uzomubura ega uzora uzosanga ariho kipe no uwo nyene wenshana nibo kenshi nkunda uratujana n'umungu muto mwibarabara ugasanga mwibarabara kira muntu wese aza gusuguma gusuma ko yarazi avuga akarya niyo muvugira mugo cyane ni boga zinaje imana basubara baragutinya bavuga ati ha nangu umukoze kujya mushere wacha kwica turaye kwa ko tuzoba tuberanye two turatembera cenja guterera ivyo umega nico kizoba gisigaye oya ndakwereye kwanza igisagara ega wewe umaze nduransiga umva twaturanye umaze iminsi ugira uri muri Kenya igisagara ubu ntukizi neza ngwa munda basi tware munda twari dukumburanye none tubereke ko twari dukumburanye yego sha bereke ingidi rero ubereke ibisusu andararovye iganiro canje mu kurangira rero sivyo nkeneye umbwire ngoma nakwaza utubaye dutatu turi TikTok wishura ego canke oya mugura bimembere oya ntaco mfise mwe ndawugurira amayinite ari wishura ego canke oya sawa mbaza umukuru w'igihugu cy'u Burundi yitwa gute twa Evariste Ndayishimiye cy'u Rwanda umukuru w'igihugu cy'u Rwanda twa Paul Kagame muga ico kibazo n'ukuri n'umwana wakivuka nico munanira hoye nawe uje mu gihugu cyo hanze uzamva bavuga ngo Evariste Ndayishimiye ngo no president ngo wanyu hama jewe rero mbino ico kinanira ego canke oya uri mwiza ndi mwiza ari kumva oya ni ego canke oya ego canke oya uri mwiza ego canke oya umaze kuryamana n'abahungu benshi oya ego canke oya uri sugi oya iwanyu ntimuroga oya ntituroga ego canke oya ufite taye nziza ego ibisusu ego uravyishimiye cyane urisirire ko kufise ibisusu uhora mu vyumva gute ko biriko
oya sije sinabyumva muga umvise abantu barenga nk'icumi baguma bikubwira ngo warabyibushe ngo wazanye ibisusu urumva nyene ubu bifise habwo bagize nabi daboje cameraman uri siriko abibona ko bifise jega sindabibona nanje basihindukira ndaye ko bifise oya mumbarize okay hindukira rero turabe tubaza abafana ko biriyo oya biriyo ntaco mera bimwe rutambira muri gera niko wabivuze ngo no muri gera uranyonga okay tunyongere gato dushiremo beat oya gato yabasi kare kaive kare kaive nambira muri gera none ngari muri gera none yes bakunzi ba STV ni vibes yo kwiryohererwa gutwenga so ku bantu nyene kiganiro batagikunze no kuri mutubabarire ubundi harimo inyigisho ku bandi bantu bamwe barashaka kwitahura so ndabashimire mwebwe mwese nashatse kwisharana nawe tuyage byinshi murabizi ko yaramaze guca kuri ST kandi yarahindutse nabibabwiye yaragize amataye fresh kandi ari single ku bantu nyene nabo bari single muca mu agenda afise gwanje udafise gwiwe nawe yamubonye ariko yababwiye binakunda tari mu Bogare no ariko bazofe basiye urukundo ashaka gupangusha ku Bogare me hagacaza utari mu Bogare bazoza tuzovugana bo nyene tunabivugira ngaha tukagenda gushimire cyane sawa na urakoze nizere kandi nejo tugukeneye ko tuzokuronka muzondonga nana uzosubira kugenda kandi oya sinzosubira kugenda ubuho ntuzohonga iparase ubuho ntuzomuhongejeyo twandikirane ko ngabi yo kugaba kandi yo thanks to STV je nitwa MC andi nyita Mr Solution abandi banyita Mr Emotion ariko kandi nanje abandi bakanyita Mr True A chankwe 3A chankwe se Papa STV welcome again kandi turagwaye ikazi kuri STV wongere dushigikira mu buryo bwose bushoboka kandi bushoboye twongera tubasaba yuko wewe muntu dukunda kandi ufise ku mutima ukunda show zacu ukunda ibiganiro byacu so iyo uri kurara ikiganiro ukakira umwanya muto gacuvako uraduhomvya mu buryo utabuzi sasa warinze ufata akanya ko kukira ikiganiro cyacu udukunda vy'ukuri udufise ku mutima uzozura kiraba ukakimara ukagenagira na commentaire kugira ngo tumenye uburyo ivyo wakuye mu kiganiro inyigisho canke ico duhanura cyangwa se intererano cyangwa se ico bitatumara nirungu muri commentaire nazo ntaco zitwaye ati good Andy thanks so much merci beaucoup. STV, every story matters.